nk'uko mumaze kuvyumva ni New Place TV yamaze kwishikira ku kibuga c'indege aho agiye kwakira Umwepisikopi yabonetse mu Ishengero rya Methodiste ini mu Burundi. Nkuko muriko murabibona bariko baratwereka ingene ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ingene gishajije, ingene gitunganije, ingene gisa neza gose. Ariko kandi bariko baratwereka n'ingene abantu bamaze kwishikira ku kibuga c'indege ingene bahimbawe, banezerewe, abamama, imisore, inkumi, abana, abakameramani. Ni ibintu by'ukuri utoraba ngo ureke kunezerwa. Nuko rero turabona abantu benshi cyane gose, bambaye udupira twera, bambaye neza, bafise n'utudrapo mu ntoke. Mbega none biteguriye iki, barindiriye iki? Ugerageje kuraba neza urabona vy'ukuri ko ari abantu banezerewe, bafise umunezero, baryohewe, bahimbawe cyane, bashajije neza, bambaye n'udupira twanditseko Eglise Methodiste ini, utudrapo mu ntoke. Ariko kandi hariko n'ifoto yanditseko felicitation cyangwa congratulation cyangwa turabakeje gose. Turabona rero ko bafite umunezero kandi baryohewe cyane gose nkuko namwe muriko muravyibonera. Nuko rero turabona abakozi b'Imana batandukanye, abungere b'amashengero atandukanye. Turabona kandi abantu binjiye indani batwereka indani ingene hameze ku kibuga c'indege, batwereka kandi uwundi muco w'abantu batonze, aho tubona banezerewe cyane gose. Ariko kandi baranatwereka n'imodoka ishajije neza, imeze neza, iriko iragenda buke buke. Tubona ko by'ukuri yiteguye kwakira cyangwa ugenda gutora umuntu. Barakomeza kutwereka by'ukuri ingene ibikorwa biriko biragenda. Ku rundi ruhande ishengero abakristo bariteguye cyane gose. Turakomeza kubona ingene imbere hameze neza, hatunganije gose. Bigaragara ko by'ukuri abantu biteguye kwakira umuntu adasanzwe kandi umuntu witeguye kuzana impinduka mu ishengero, ariko kandi atari mu ishengero honyene gusa, ariko kandi no mu gihugu, na cyane cyane ko asanzwe afise amabanga adasanzwe ajejwe mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nuko rero imodoka nazo turabona imodoka ziriko ziraza zinyaruka cyane. Mbega izo modoka harimwonde biriko bigenda gute? Nuko baratwereka rero nyeniteka Bishop. Turabona abana mukanya neza gose, ariko aramutsa abana, aramutsa imiryango, bahoberana n'umunezero mwinshi. Ego birahimbaye gose by'ukuri. Turabona baramukanya n'utwara igisagara ca Bujumbura. Turabona nyeniteka ariko araramukanya n'abajejwe amabanga muri Sena. Turabona vy'ukuri ari ibintu bihimbaye gose kandi binezereye gose, aho tubona vy'ukuri ko ari umunsi udasanzwe kw'ishengero, ari umunsi udasanzwe mu Burundi, aho abarongozi batandukanye bari bahishikiye kugira ngo bashobore kumwakirana iteka. Aho twovuga nk'utwara igisagara ca Bujumbura, aho twovuga nk'abasanzwe bakorera mu nama nkenguzamateka, aho twovuga nk'ababwiriza basanzwe barongoye ishengero bava mu ntara zitandukanye. By'ukuri urabona ko ari umunezero udasanzwe kw'ishengero mbere no mu gihugu.
uko rero niko biba byifashe. Mbega none imbere yo kuramukanya n'abategetsi batandukanye bo mu gihugu no mu ishengero baje kumutegerera ku kibuga c'indege, ko ndavuga neza na neza indani, mbega tugomba turabe harakwirikira iki. Nuko turabona umwepisikopi yinjiye aho by'ukuri bamuteguriye agatutu kugira ngo abanze aruhuke imbere y'uko ashobora gusohoka kugira ngo aganire canke aramukanye n'ishengero, impundu kugira ngo ishobore kuvuga. Nuko turabona rero banezerewe cyane, bahimbawe cyane. Turabona utwara igisagara ca Bujumbura ahimbawe cyane. Tubibutse kandi ko iri bango ridasanzwe mwubahwa aheruka kurironka, aho yarironkeye mu gihugu ca Afrique du Sud, aho yaragiye mu matora ku bw'ubuntu bw'Imana arashobora gutorwa kugira ngo ashobore kurongora ishengero mu Burundi, mbere no mu Burundi gusa mu karere k'ubuseruko, ndavuga mu bihugu bitandukanye mu Rwanda, Uganda, twavuga Ethiopia, twavuga na RDC, akaba ari bimwe mu bigo azoshobora kurongora nk'umwungere w'ishengero kandi nk'umwungere agiye kuyobora intama z'Imana. Turabona abaririmbyi banezerewe cyane, bariko bararirimba baryohewe, bavuga ngo nta jambo Imana yavuze ridashobora gushika. Bigaragaza by'ukuri umunezero bafite udasanzwe, aho bahimbawe, waruka ruranezerewe, ababyeyi baranezerewe, abana baranezerewe, abapapa baranezerewe. By'ukuri ubonekana ko ari umunsi udasanzwe, umunsi bari barindiriye, umunsi abanyeshengero bari barindiriye by'ukuri nk'igisubizo. Nk'abamenyesha amakuru twari twahishikiye, by'ukuri turafasha akanya ko guteza ishengero rya Methodiste ini mu Burundi ku ntambuko nziza abaheruka kuronka, aho by'ukuri bivuga ko ishengero yari imaze igihe kinini cyane rwose ridafise umwungere mukuru ashobora kurirongora. Nico bituma mubona abantu banezerewe, bahimbawe, bafite umunezero, bariko barigina by'ukuri, bigaragara ko bariko barigina intsinzi, bigaragara ko bariko baragaragaza umunezero bafise mu kwerekana by'ukuri icyo bari banyoterewe. Turabona by'ukuri ishengero rinezerewe cyane, abantu bahimbawe cyane, bariko barashima Imana, bakanabigaragaza no mu ntambo z'ikirundi mu gushima Imana, mu kubyina igiserimba bavuga ko Imana yera, Imana yera,
yavuze ijambo kuri Dawidi. Nuko rero turabona bamwe mu bari bashoboye guherekeza cyo novuga delegation yari kumwe n'umwungere wari yarose ibanga ry'Umwepisikopi bariko bararamukanya bagumbira kurundi ruhande turabona abajene n'abamama bariko barahimbaza Imana bashima cyane bavuga ngo biva mu gusenga. Ndumva mfise icyo novuga kuri ino jambo biva mu gusenga. Ubuheruka twarigeze gukorana n'Ishengero aho twari twagiye mu Cankuzo, nibaza ko naho havuye ijambo ko biva mu gusenga twarabonye by'ukuri aherutse kuronka ibanga ry'Umwepisikopi aho yagaragaje umutima wo guca bugufi. Nuko rero birahimbaye cyane gose n'umunezero udasanzwe ku Ishengero ariko kandi no ku gihugu ariko kandi no kuri Afrika yose aho by'ukuri turabona abantu batandukanye bariko barakeza umusenyeri umwungere agiye kurongora ishengero rya Methodiste ini mu Burundi agiye gutwara akarere ko muri Afrika y'ubuseruko havuye tubona abatandukanye ko baramukeza bariko barahimbaza Imana kubwiwe aho twashobora kuvuga ko ni mukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru w'igihugu tubona by'ukuri ariko aramukeza aho yavuze ngo ndakeje cyane mu miteka umukuru w'inama nkenguzamateka yizewe agatorwa kuba umusenyeri w'ishengero rya Methodiste ini mu nama nkuru ya Afrika. Ijambo by'ukuri ridasanzwe rigaragaza impinduka
twiteze abantu biteze mu gihugu mbere no mu ishengero. Nuko rero ibirori birakomeza aho tubona abantu banezerewe cyane rwose bahimbawe cyane rwose. Nuko rero biremera muri Yesu biremera yananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera yananiranye muri Yesu biremera birakunda muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera muri Yesu biremera muri Yesu biremera. Nuko rero nuko ibijanye no kwakira musenyeri ku kibuga c'indege uko niko vyagenze, ariko kandi iki ni igice cya mbere, ariko kandi tubamenyeshe ko twabateguye n'igice kigira kabiri, tuzobashikiriza igice kigira kabiri aho by'ukuri tubona uburyo budasanzwe ingene abanyeshengero, ingene abaje gushigikira umusenyeri w'ishengero rya Methodiste ini bo mu ntwaro bo mu gihugu, aho bifatanya n'ishengero mu gutanga ishimwe, mu guhimbaza Imana, mu gushima Imana kubw'iyo ntambuko ishengero rishitseko mu kuronka umusenyeri canke umwungere Mushasha. Nuko rero reka tubasezere tubabwira ngo turi kumwe nanyu kandi mu gice kigira kabiri. Ciao ciao.